Ahonyen. Yeah. Woo. Burundi boys. Woo. Yeah, tugende. Nimuntega amatwi mwumva ivyo bandungikanye. Abenshi iyo ndi kuvuga bavuga ndi umusazi, n'abandi iyo ndi kuvuga ati yaburaniwe, n'abandi iyo ndi kuvuga bateka amatwi kandi bagashima Imana, ariko nta kundi reka mvuga ivyo natumwe. Arabasigura basigura wakitaka mani tena ndani ya kanisa, ivyo biteye isoni kandi birababaje. Amashikanwa y'ikanisa bayagira ceki, iyo hageze kwitanga bo bakaca inyuma. Imana yo mu ijuru jewe nasavye ikigongo kuko ivyo nkora bimwe bitakunezereza. Je nkunda uvugisha ukuri atavuga ibinyoma, abenshi baratwenga jewe iyo ndi kuririmba, abandi bagashima jewe iyo ndi kuririmba. Abenshi baratwenga jewe iyo ndi kuririmba, n'abandi bagashima jewe iyo ndi kuririmba, ariko nta kundi kuko bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Yeah, mubona curirimba nkaririmba je ndirimba mbabaye muba amashengero kuko ibikoreka mu mashengero ya kino gihe byaba bacimana. Mubona curirimba nkaririmba mbabaye muba amashengero kuko ibikoreka mu mashengero ya kino gihe byaba bacimana. Jewe mfise umubabaro pamoja n'agahinda, jewe mfise umubabaro pamoja n'agahinda, naho ndirimba mubona ncuri ntimba. Jewe mfise umubabaro pamoja n'agahinda, Mana ndirimba ncuri ntimba bifatanye n'agahinda. Kubona pastor agenda gusigura imbere, ariko iminsi heza akaca yigira mu vyiwe. Shimira Imana data yangejeje ngaha, ima kumenya ibibi yani pamoja n'ivyiza. Aho mubona ndi kuririmba uru ruririmbo, kubera yuko natumwe Imana yababaye none raba yashavuye. Jewe niko ndababwira, asante sana muzonyicira ukuri, uwumva yumve icerekwa kibona, nimuze muvuga ati XJ ntiyababwiye. Mubona curirimba nkaririmba je ndirimba mbabaye muba amashengero kuko ibikoreka mu mashengero ya kino gihe byaba bacimana. Mubona curirimba nkaririmba mbabaye muba amashengero ibikoreka mu mashengero ya kino gihe byaba bacimana. Satani iyateye bamufasha urugamba, hageze kuwa Mungu bati wanasifiwe. Baganza bavuga ati kora iciza wigire, none reka jewe mbaze, iyo ubonye umukene kumurenza kuyijisho kutamuha icatanu. Geze ngaho Imana yashavuye, nico gituma abana bayo bamwe bazimiye, kuko tutabibona baca bibagira yuko Imana ivyo bitabibona. Bibagiye yuko muri Bibiliya handitswe Imana ibona hose kandi atacinyegezwa. Abana b'abakobwa ubu naho ngo basaze, baganza batwarinda umwisho bakazikorora. None ivyo nibiki kubera iki mukorora inda, wagenda ku mugabo ukuze umwana ukarira. Mubona curirimba nkaririmba je ndirimba mbabaye muba amashengero kuko ibikoreka mu mashengero ya kino gihe byaba bacimana. Mubona curirimba nkaririmba mbabaye muba amashengero kuko ibikoreka mu mashengero ya kino gihe byaba bacimana. Ivyo nkwiye kuvuga ni vyinshi sinobimara, abana b'abakobwa bamwe babaye ibimara, n'abana b'abahungu bamwe babaye ibimara. Ivyo tubireke kuko ivyo biza vyarashize, ahubwo nuko novuga yuko bo bamenetse. Imana ibababarire kuko batabimenye, mvuga ivyo natumwe simvuga ivyo nkuye mu mutwe. Basokuru bacu kera barubaha Imana, ariko abantu b'ubu bo Imana ntubabaze. None ko mwahunze mushitse Amerika muca muribagira Imana, reka ngereze ngaho kuko bumva yumvise, uwubona we yabonye. Imana yo mu ijuru jewe ndasavye ikigongo kuko ivyo mvuga bimwe bitakunezereza. Mubona curirimba nkaririmba je ndirimba mbabaye muba amashengero kuko ibikoreka mu mashengero ya kino gihe byaba
mubibana aha mubona ncuririmba nkaririmba mbabaye